Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri hano aha muri Asunción Paraguay. Kuri jewe no mugisha n'ihigwe bidasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo nsangire namwe umwanya wo kuyaga ku mugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Kandi Imana muri iri joro yoduhezagira ikatwemerera gutahura umugambi wayo uhwanye n'iki gihe. Dusome mu byeshuro Yohana mu gice ca 19 umurongo w'indwi kugeza ku wa 10 ahatubwira hati tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira atandika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga, arambarira atoyasigaho ndemugurano mugenzawe kandi ne mugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu, kandi ne mugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu. Imana bariyusenga kuko bashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Imana yohezagire ubuntu bwacu kuko ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Icigwa cacu ni abatorewe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu kugira ngo dushobore gutahura ibanga ry'abatorewe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Dukeneye kubona biciye mu vyanditswe, dukeneye kubona ivyo vy'ubukwe hamwe n'amazimano, hari navyo Yesu bwiwe avuga muri Luka igice ca 14 murongo wa 16 kugeza ku 24, aho avuga no mugani. Haravuga ngo nawe aramubwira ati habaye umuntu yarondeje amazimano menshi atora benshi. Igihe co kurya gishitse atuma umushumba wiwe kubarira abatowe ngo nimuze kuko bihejeje gutegurwa. Bose batangura kuzangazanga n'umutima uhuye. Uwa mbere ati naguze itongo nkwiye kuja kuriraba, ndakwinginze uramvugira ntunge. Ubundi ati naguze inka 10 ngiye kuzirimisha ngo ndabe, ndakwinginze uramvugira ntunge. Ubundi ati narongoye nico kimbujije kuza. Maze wa mushumba agarutse abwira shebuja uko vyagenze. Ingene urugo araraka, abarera umushumba wiwe ati genda n'ingoga uje mu nzira z'ibihamo no mu nzira ntonto zo mu gisagara, uzane hano aboro n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umushumba wiwe ati mugenzi, ico mbariye ndagikoze, ariko imyanya iracasigaye. Shebuja abarera uno mushumba wiwe ati genda uje mu nzira z'iroro no mu mihora ubagobere baze kugira ngo inzu yanje yuzure. Ndababwira yuko ata muntu n'umwe wo muri abo natumiye aza kugira ico atamira mu vyo nabateguriye. Ndababwira yuko ata muntu n'umwe wo muri abo natumiye aza kugira ico atamira mu vyo nabateguriye. Aha haratwereka
buno bukwe uko buzoba bumeze neza, hari nabwo bukwe Kristo yamye ari mu banyamahanga ahamagara abantu bitirirwa izina ryiwe. Nk'umu wa Kristo yamye ari mu banyamahanga arondera abo bantu bazoba bari mu munsi mukuru w'ubukwe bw'umwagazi w'intama muri Yohana igice c'10. Kristo bwiwe aravuga ku murongo wa 14 kabandanya ati, ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranze, nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo. Ni ukuvuga ngo si izo mu bwoko bw'Abatorewe, ni izo mu banyamahanga, nazo nyene birankuye kuzija imbere. Zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Uva mu gihugu mu kindi, Kristo muri mpwemu yera yamye arondera izo ntama mu banyamahanga, kandi biciye muri buri mumarayika wa buri gihe yamye ahamagara yegeranya izo ntama. Bamye bumva umuhamagaro, baronka ubutumire bwo kuja mu munsi mukuru w'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Bamye baronka uwo muhamagaro kugira ngo baje mw'uwo munsi mukuru wo mw'ijuru. Kristo kandi muri Yohana igice ca 14 yaravuze ati, mu rugo kwa data hari amazu menshi, iyo aba adahari imba narabibabwiye. Ngiye rero kubategurira hanyu, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka ndabajane jewe ubwanje, kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Iryo ni isezerano Kristo yasezeranye. We azotujana ahari, azotujana mu rugo kwa data wo mw'ijuru muri uwo munsi mukuru w'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni umunsi mukuru, ni umunsi mukuru uhimbazwa kubwo ubumwe bwa Kristo hamwe n'ishengero ryiwe, ubumwe bw'umukwe hamwe n'umugeni. Ishengero rya Yesu Kristo ni ishengero mugeni rya Yesu Kristo, umukwe nawe ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi nk'uko hari umunsi mukuru amazimano hanyuma y'ubukwe, turafise ubutumire bwo kuzoba mw'ijuru kugira ngo tube mu munsi mukuru w'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. No kuvuga ngo ayo niyo mazimano y'ubumwe bwa Kristo hamwe n'ishengero ryiwe. Rero turabona muri Matayo, turabona aho Kristo atubwira mu gice ca 22, atubwira kuri ano mazimano adasanzwe, kandi aratubwira kandi no kuri uno munsi mukuru mu gice ca 22. Ku murongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo, Yesu yongera kuvuganira nabo mu migani ati, ubwami bwo mw'ijuru busa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe arongora. Murabona, ni umunsi mukuru w'ubukwe. Atuma abagendanyi biwe ngo bahamagare abatorewe gutaha ubukwe, banka kuza. Yongera gutuma abandi bagendanyi ati, mubwire abatowe mutiraba amazimano yiwe yayiteguye, n'amapfizi n'amagomba vyiwe vyabazwe, kandi vyose biriteguwe, nimuze mutahe ubukwe. Ariko barirengagiza, barigira, umwe aja mw'itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa vyiwe.
abasigaye bafata babagendanye biwe bakorera ibara barabica. Ibyo nibyo bakoreye abavugishwa n'Imana, ab'Imana yarungitse mu isezerano rya kera. Ibyo nibyo bakoreye ubwoko bw'Abaheburayo, bakoreye ibara abashumba bavugishwa Imana yabarungikiye, bamwe bamwe mbere baranabica. Uwo mwami abyumvise araraka, agomora ingabo ziwe, ahonya abo bicanyi, ayigiza igisagara cabo. Rero murabe ingene igisagara c'i Yerusalemu casambuwe, kandi murabe ingene ibihumbi vy'Abaheburayo bapfuye igihe umugabisha w'ingabo Tito yinjira i Yerusalemu. Kandi dushingiye kuri kahise, habaye imisaraba myinshi yashizwe ku mpome kugeza ubwo hataramenyekana imisaraba yabambwe ko Abaheburayo. Ibihumbi by'Abaheburayo barabambwe, murabe nk'uko basavye ukubambwa kwa Kristo. Turabona rero yuko umugabisha w'ingabo Tito yinjiye i Yerusalemu kugira ngo ayisambagure, ibihumbi by'Abaheburayo nabo barabambwe. Igisagara carasambuwe, ingoro irasamburwa. Kandi murabe ibyo byose Kristo yari yarabivugishijwe, yarabihanuye muri uno mugani, hamwe n'ikindi gihe yavuga. Turabe muri Luka igice ca 19, igihe yinjira yanesheje i Yerusalemu, umurongo wa 41 ukabandanya, aravuga ngo ashitse hafi abona igisagara arakiririra ati, uyu munsi iyo umenya ivy'amahoro, ariko none bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuzako aha abansi bawe, kuko iminsi izokuzako aha abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bakakugariza impande zose, bakaguhekana n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewemwo. Murabe ingene Kristo ariko arahanura, ariko aravugishwa ku gusamburwa ku Yerusalemu, kandi avuga ko atabuye rizosigara rigeretswe ku rindi ridasamburiwe hasi. Mu bundi buvugishwa, mu bundi buhanuzi, igihe bamubwira bati, mwigisha, ati buraba zino nyubako ingene ari nziza, yarababwiye ati, nukuri nukuri ndababwire, nta buye rizosigara rigeretswe ku rindi ridasamburiwe hasi. Kandi aho harimwo ingoro hamwe n'izindi nyubako zari zijanye n'iyo ngoro. Rero murabe ingene ubutumwa bwiza bwimukiye mu banyamahanga nyuma yo kuvugirwa mu Baheburayo, aho Imana naho yahagize abana. Rero amasinzi y'abahungu n'abakobwa b'Imana azoba ari mu banyamahanga, kuko ubwami bw'Imana bwavuye mu bwoko bw'Abaheburayo bwimukira mu banyamahanga, kugira ngo mu banyamahanga ihamagare abantu bitirirwa izina ryayo, kandi abo bantu bitirirwa izina ryayo ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Rero ubwami bw'Imana buri mu ishengero rya Yesu Kristo. Nico gituma turabami n'abaherezi, kugira ngo tuzoganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. We yatugize, yaduhinduye abami n'abaherezi, kuko yatwogesheje amaraso yiwe. Rero tubandanye dusoma uno mugani. Aravuga ngo, maze abwira abagendanyi biwe ati, ubukwe buriteguwe, ariko babutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri
abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Mu bukwe huzura ababutorewe. Umwami yinjiye kuraba abatowe, abonamwo umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Mwibuke ko umwambaro w'ubukwe ari umubatizo wa mpwemu yera, aho turonka umwambaro, aho turonka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi ku munsi wa nyuma tuzoronka umubiri ufadika uhoraho kandi uhawe ubwiza. Umushuzo wa mpwemu ni umubatizo wa mpwemu yera, umwuzuro wa mpwemu nawo ni umubiri musha. Dufise umubatizo wa mpwemu yera, dufise umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Kandi mu gihe ca nyuma ari co nyene turiko turabamwo, igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka natwe tugahindurwa, nuko rero tuzogira uwundi mugabane, umubiri ufatika uhoraho kandi uhawe ubwiza. Bityo rero tuzogira imigabane ibiri. Uko niko rero tuzoba dufise umwuzuro w'Imana ugaragariye muri twebwe. Uko niko tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, dushobore kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu rugo rwa Data wo mw'ijuru. Kandi uzoba ari umunsi mukuru ukomeye cyane w'isanzura iyo riva rikagera, aho abamarayika n'abamarayika bakuru n'abakerubi bazoba bahibereye, ndetse kandi hazoba hari n'abahungu ba Yakobo, sogokuruza wo kwizera Aburahamu azoba ari ngaho, hamwe n'abavugishwa n'Imana bose bo mu isezerano rya kera, nabo nyene bazoba bari aho, kuko barazutse igihe Kristo yazura abera bo mu isezerano rya kera. Kubw'ivyo rero bazoba bibereye ngaho muri uwo munsi mukuru w'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Azoba ari umunsi mukuru w'isanzure, umunsi mukuru ukomeye cyane utigeze kuba. Aho niho Kristo azotanga ingero azihe abagize ishengero ryiwe bose. Murabe mu vyeshuro Yohana mu gice ca 11 umurongo wa 15 kabandanye haratubwira hati: umumarayika w'indwi avuza inzamba, mw'ijuru hakurikira amajwi arenga ati: ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. B'abakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye basenga Imana bati: turagushimye Mwami Imana ushobora byose, uriho kandi wamyeho kandi ugiruze, kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima, kandi amahanga araraka. Uburake bwawe buraza, igihe cyo gucira kw'amateka abapfuye kirashika, n'ico kugereramwo abasavyi bawe n'abavugishwa nawe, no kugerera abera n'abubaha izina ryawe, aboroshe n'abahambaye, n'ico guhonyerezamwo abahonyisi. Aha dushobora kubona ko Imana izoha ingero abashumba b'Imana bavugishwa n'Imana, abera hamwe n'abubaha izina ry'Umwami. Urusengero rw'Imana rwo mw'ijuru rurugururwa, mu rusengero rwayo habonekamwo isanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye. Aha turafise ishusho isesuye. Aha turatahuye ibizoba biriko birabera mw'ijuru hamwe n'ibizoba biriko birabera ngaha ku isi mu kababaro gakomeye. Mu gihe ku isi
hazoba hariko haragwa ibihano bivuye ku Mana mw'ijuru. Hazoba hari imigisha y'Imana iriko irakorokera ikiragwa mu bugingo bwacu ivuye ku Mana mu munsi mukuru w'ubukwe bw'umwagazi w'intama, aho azoba ariko aratanga ingero aziha abashumba biwe, abavugishwa nawe hamwe n'abera bose ndetse n'abubaha izina ry'umwami. Rero dushobora kubona ko abatumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama n'abantu b'abanyamahirwe. Kuva mu ntambwe kuja mu yindi, Kristo mwitegereze mu guhindukirira abanyamahanga, turabona ko yamye ahamagara yegeranya abatumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi ubwami bw'Imana bwimukiye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Umugisha wari ubwoko bw'Abaheburayo buhagarariwe na Manase. Ubu uwo mugisha wimukiye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu mahanga, ishengero rihagarariwe na Efurayimu. Umugisha w'ubusamuragwa ujana n'umubatizo wa mpwemu yera, aho turonka umubiri musha wa teofaniya. Ku munsi wa nyuma naho tuzoronka umubiri ufadika uhoraho kandi uhawe ubwiza. Ibyo byose biri mu mugisha w'ubusamuragwa, kuko umugisha w'ubusamuragwa urimo imigisha yigwije kabiri. Ku bw'ibyo rero ubwo mugisha wari kubamwo imigisha ibiri, imirage ibiri: umurage mukuru ari nawo umurage uruta umurage w'abandi bene se. Umurage wigwishe kabiri ari wo mugisha wigwije kabiri, ni wo mugisha twebwe turonka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, n'umubiri ufadika uhoraho kandi uhawe ubwiza. Aho rero turafise imigabane ibiri. Twaramaze kuronka umugabane wa mbere, ni umushuzo wa mpwemu. Ku munsi wa nyuma naho tuzoronka umugabane wa kabiri, ari wo mubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Uko niko kuragwa mu mwuzuro. Ukuragwa kwa twebwe ariko ari gucungurwa ku mubiri, aho mu buryo bugaragara buboneka tuzoronka ubugingo budashira. Kuko nubwo dufise ubugingo budashira uhereye igihe twizera Kristo nk'umukiza wacu, kandi twarogije ibyaha byacu mu maraso yiwe, kandi twararose mpwemu yera, ku bijanye n'igice kiboneka gifatika, umubiri ufatika wacu nta bugingo budashira ufise, kuko ni umubiri upfa ubora kandi w'igihe gito. Ariko igihe tuzohindurwa, uwo mubiri musha uzoba ufise ubugingo budashira muri wo. Nico gituma azoba ari umubiri udapfa, utabora, w'ubuyabaga bw'ibihe bidashira. Azoba ari umubiri uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukuru wacu umwami Yesu Kristo, kandi tuzogira ishusho n'akameremere vya Yesu Kristo. Aho rero, aho ishengero mugeni rya Kristo rizoba riri kumwe na Yesu Kristo umukwe, bubakanye, kandi bazoba ari umubiri umwe, kandi bazoba ari abantu bari mu mibiri ihawe ubwiza nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Tuzogira umubiri umeze nk'uwo Yesu Kristo afise, umubiri uhawe ubwiza. Nuko rero tuzoba turi mu mubiri umwe, tuzoba umubiri umwe, umubiri wa teofaniya. Uwiwe hamwe n'imibiri yacu izoba ari imibiri imeze co kimwe. Twese tuzogira umubiri umeze nk'uwa Yesu Kristo. Nico gituma tuzogira kameremere kiwe. Kameremere ni umubiri ufadika uhawe ubwiza. Tuzogira ishusho nayo ni umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Nk'uko we afise umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, natwe nyene turawufise. Kandi nk'uko afise umubiri uhawe ubwiza, uko niko natwe tuzogira uwo mubiri twebwe twese. Nico gituma umubiri uhawe ubwiza
turi mw'uwo mubiri tuzoshobora kuja mu rugo rwa data ubwo mw'ijuru. Mu wundi mubiri atari nk'uwo ntitwoshobora kuja mu rugo rwa data wo mw'ijuru, kuko ino mibiri ipfa kugira ngo ive ku mubumbe umwe ije ku wundi, yokenera ikigendajuru kiyijana. Ariko mwitegereza, kugira ngo tuje mu rugo rwa data wo mw'ijuru, ico dukeneye ni uguhindurwa, bityo tukaronka umubiri uhoraho utabora kandi uhawe ubwiza. Kandi nk'uko Kristo umubiri wiwe uhawe ubwiza yaduze mw'ijuru, natwe nyene tuzoduga mw'ijuru turi kumwe na Yesu Kristo umukiza wacu. Tuzomubona ari mu mubiri uhawe ubwiza, kuko natwe tuzoba dufise umubiri uhawe ubwiza. We azotwihweza avuga ati vyari bikwiye kubapfira. Ko agatete k'ingano kagwa mw'ivu kagapfa, hanyuma kakera ingano nyinshi, ivyamwa vyinshi. Kamera ari nk'agati k'ingano, hanyuma ko gati k'ingano niho hama ivyamwa vyinshi, ari navyo bikomera, hanyuma bikagira ishusho n'akameremere, bigasa na ya ngano yayindi nyene yari yabibwe mw'ivu. Uko niko rero bizomera mu mwuzuro wose, bibe kuri buri watoranijwe n'Imana. Cyo gituma tuzomera cyo kimwe na ka gatete k'ingano kabibwa mw'ivu, tuzomera cyo kimwe na Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi nk'uko bibereye kubiba, ari ngombwa kubiba ingano mw'ivu kugira ngo umuntu azasarure ingano nyinshi, vyari bibereye kubiba agatete k'ingano mw'ivu Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo azokwera ingano nyinshi abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Uwo ni wo mugambi, iyo niyo plan, umugambi wo kurondoka wa Kristo umwana w'Imana mu mamiliyoni y'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ubwo nibwo buryo bumwe rudende bwo kurondoka kwa Kristo, kugira ngo Kristo arondoke kubwo kurema kw'Imana. Abantu benshi baravuga bati Kristo yabaye ku isi, kandi kubera ko atigeze yubaka nta bana yagize. Ariko mwitegereze, Kristo niwe muntu afise abana benshi, ariko biciye mu kurema kw'Imana. Abagize ishengero ryiwe ni abana ba Yesu Kristo umukiza wacu, abana ba Adamu wa kabiri. Mu yandi majambo ni abana b'Imana, kuko abana b'Imana baza kandi bavukira mu bwami bw'Imana biciye muri Adamu wa kabiri, kandi biciye muri mpwemu wa Adamu wa kabiri baronka kuvuka ubwa kabiri. Ku munsi wa nyuma naho iciyongera, bazoronka umubiri uhoraho udapfa kandi utabora. Bityo tuzogira ishusho na kameremere ivy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kandi tuzoba mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, aho twatumiwe ngo tuzobe. Kandi twararose umuhamagaro, ubutumire bwo kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Twebwe turabanyamahirwe hamwe n'abandi batoranijwe bose mu bihe vyaheze, kuko ivyanditswe biravuga, marayika wa Yesu Kristo yabwiye Yohana intumwa ati, wandike uti harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi nk'uko habaye umuhamagaro wa buri gihe biciye mu kugaragara kwa Kristo muri mpwemu yera agaragariye mu ntumwa ya buri gihe, muri iki gihe ca nyuma naho umuhamagaro wa Kristo muri mpwemu yera mu gihe cyo bikomeze furuka, atubwira ati duguze hano ndakwereka ibintu bigiye kubaho vuba. Aho Kristo atubwira biciye muri marayika w'intumwa, yaraduhamagaye kandi aratwegeranya, akatwegeraniriza mu gihe cy'ubire komeze furuka. Aho niho rero twebwe duhamagarirwa, hanyuma tugategurwa
kugira ngo vuba tuzoje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, tugatumirirwa kugira ngo vuba tuzoje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni ukuvuga yuko muri iki gihe hariko haragaragara umuhamagaro wa nyuma wo kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Umuhamagaro wa nyuma wa Kristo hagati mu ishengero ryiwe mu gihe c'ibihe rikomeze vuruka. Abapfutse bwa kabiri bose bavukira mu banga wa Kristo, n'abatumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi muri iki gihe Kristo ariko arahamagara abanyuma batumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero turabonye abari bo abatumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Bari he abatumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama bo muri iki gihe ca nyuma? Turi hano muri iki gihe ca nyuma twumva umuhamagaro, ubutumwa bwiwe bwo muri iki gihe ca nyuma. Yesu imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje. Kandi vuba ese ho kuzura igitigiri c'abatumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi ese vuba hozuka abapfuye bizera Kristo, natwe bakiri bazima tugahindurwa tukajana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Urukundo rwanje rwa mbere. Namba sinzigera ndeka urukundo rwanje rwa mbere ubwo nkunda Yesu Kristo. Ivyo nivyo Kristo yabwiye ishengero ry'Efeso ko ryari ryaretse urukundo rwaryo rwa mbere. Ariko ubu twebwe turavuga tuti namba sinzigera ndeka urukundo rwanje rwa mbere ubwo nkunda Yesu Kristo na Yesu Kristo. Iyo niyo meta, iryo niryo hangiro Kristo adufitiye, kandi ni naryo hangiro ryacu, uguhindurwa kugira ngo tugire ishusho na kameremere vya Yesu Kristo umukiza wacu, hanyuma tujanane nawe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nico gituma twahamagawe kandi twegeranirizwa mu gihe cacu, nk'uko muri buri gihe Imana yahamagaye iregeranya abatoranijwe, abana bayo, kugira ngo twese dushike kuri iyo meta yo guhindurwa, iryo hangiro ry'umubiri musha, aho twese tuzogira ishusho na kameremere vya Kristo. Rero twese twifuza kumera nkande, kumera nka Yesu Kristo umukiza wacu. Iyo umuntu amenye ibanga rya Kristo, agatahura ko ivyaremwe bishasha Imana iriko irabirema, umuntu aca yifuza kumera nka Yesu Kristo, aca yifuza kuba nka Yesu Kristo umukiza wacu. Yesu Kristo niwe muntu w'ingirakamaro cyane yaciye kuri uno mubumbe w'isi. Wewe si umuntu w'ingirakamaro cyane yaciye ngaha ku mubumbe w'isi gusa, ariko ni nawe muntu w'ingirakamaro cyane wo mw'ijuru, wo mu majuru ndetse no ku isi. Rero jewe ndashaka kumera nkawe, nka Kristo, kuba nka Kristo. Kandi we yarasezeranye ko tuzomera nkawe. Yaramaze kuduha umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa 6. Uyu mubiri umeze nk'ubamarayika, kandi azonaduha n'umubiri ufatika uhoraho kandi uhawe ubwiza. Wewe ni inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Natwe turi iki? Turi ivyaremwe Imana yabandanije irema mw'ivyo biremwa bishasha vy'abantu bafise ishusho na kameremere by'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo. Bari mw'iyo ntambuko y'ivyo vyaremwe bishasha, mu ntambuko yo kuremwa k'umubiri wa Teofaniya, ariko igihe azotangura intambuko yo kuremwa k'umubiri musha, umubiri ufadika, ubona muzoka wapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima, kandi uko nukuragwa mu mwuzuro kuri twebwe twese. Ni vyiza
ese Imana yobandanya kuba mpezagirira mwese kandi ibarinde. Aha turafise imbabazi zihoraho, imbabazi zihoraho ku batumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Hanga rikunzwe, ndi kumwe namwe, kandi na Yesu Kristo nawe nyene ari kumwe namwe kandi ari kumwe nanje.